Nitekane umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 12 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze ndanakwifuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uyu munsi, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Turabibatohoreza hama tukabibashikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye mu buryo butosoye kandi butomoye. Urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rutagira ivyemezo n'amasura rurateye impari mu gihugu. Urubanza rwa General Bunyoni na bagenzi we rwarabandanije kw'igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 mw'ibohero rikuru rya Gitega. Iyi nahe y'icese yaranzwe n'ibice bine bikuru bikuru. Ica mbere kwabaye ukwumviriza Brigadier Wilson na Brigadier Adalbert ku bijanye n'ibirwanisho vyatowe kwa Bunyoni. Ica kabiri kwabaye kuburanisha abandi bagirizwa ko bari bafatanije na Bunyoni. Ica gatatu kwabaye kuburanisha Bunyoni ku caha co gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere. Ica kane kwabaye kuburanisha Bunyoni ku caha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi akoresheje amangetengete. Nk'uko vyari vyagenze ku munsi wa mbere, urubanza rwa Bunyoni rubandanya kuboneka nk'urubanza rutateguwe neza muri Parquet General de la République. Icariro c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Jean Bosco Bucumi haragiriza ariko bamubajije nta nyishu aronka. Aguma asubiramwo ivyo yamaze kuvuga. Bamusavye ivyemezo ntavyo aronka kiretse ubutumwa bwo mu matelefone avuga. Abo vyega nabo nyene bagasubiramwo ko ubuhinga bwo kubeshera abantu hakoreshejwe telefone nabo babwize. Bamusavye ivyabona yishura ko atavyo afise. Ababuranye nka bose bagiriza General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ko ari we yabambitse ibara. Urubanza rutera rufata isura nk'uko yoba ari intambara ya Bunyoni na Ndayiziga. Ikiboneka coco nuko uwakoze amatohoza y'uru rubanza ataco ashoboye vy'ukuri, kumbure yarihuse cane ata ibintu mu rudubi atabanje kwiyumvira uko urubanza ruzoburanwa. Muri iyi nkuru rero turabaha uko igice ca mbere c'urubanza cagenze. Mu nkuru zibiri zikurikira tuzobaha ivyakurikiye, ivyo vyaje arakumiza. Brigadier Adalbert ati ivyo birwanisho muvuga ntibibaho kw'isi yose. Nk'uko General Bunyoni yari yaraye abisavye, Parquet yaje izanye Brigadier Wilson ndetse na Brigadier Adalbert bahoze barongoye abapolisi bararira kwa Bunyoni. Barabajijwe ko ibirwanisho bivugwa ko vyatowe kwa Bunyoni bari babizi. Bose bavuze ko ibirwanisho basizeho biri mu vyegeranyo PV bagiye barasinya mu kubisikanya n'ababasubiriye. Basavye Parquet ko yozana izo PV. Bose baremeye ko bazi ko hariho ibirwanisho vyari vyaraguye ingese bitakora. Babasomeye ibirwanisho vyatowe kwa Bunyoni, bose basavye ko babaha inomero z'ivyo birwanisho. Bavuga bati nta nkoho itagira igiharuro kiyiranga. Brigadier Adalbert we yamenyesheje ko hariho ibirwanisho Parquet ivuga ariko bitabaho kw'isi yose. Adalbert yagize ati shaka murondere muri Google muzane abahinga karuhariwe, nta nkoho zitwa gutyo zibaho. Sentare yaciye ibaza abahinga b'ivya gisirikare bari ngaho ko hari inkoho zitwa uko vyari vyavuzwe muri Parquet. Bose bavuze ko izo nkoho zitabaho. Sentare yabajije aho ibirwanisho vyatowe biri kugira babisuzume. Parquet yishuye ko vyahawe abapolisi ngo babishire mu bubiko bw'ibindi birwanisho. Niho Adalbert yaca yerekana amakenga ko bizogorana ingene Parquet izosubira gutora ivyo birwanisho mu gihe itagira inomero zavyo kandi ifise amazina atabaho. Sentare yarabajije uko Parquet izobigenza kugira ntihave isanga izanye ibirwanisho bitari vyo. Parquet
parake yarabuze inyishu sentare ica irava kuri ico kibazo. Abari ngaho bose barumiwe ingene parake iza kwagiriza umuntu ko atunze ibirwanisho bitabaho. Destino wewe ati Emmanuel Ndayiziga yari yararondeye kunyica incuro nyinshi. Uwa mbere yahamagawe yabaye Colonel Destino Bapfumukeko yagirizwa kumena amabanga y'akazi. Destino akaba asanzwe ari intwazangabo mw'iperereza. Yagirizwa ko yibiye akabanga bunyoni ko agira afatwe mu kumwandikira ngo uri hehe nuhunge. Destino yishuye ati ko mwamufashe ndi mu karuhuko konje. Ayo makuru yo kumufatana ari kuba ndayakuye hehe? Nk'uko na Bunyoni yari yaraye abivuze, Destino avuga ko yaheruka kwandikirana na Bunyoni mu mwaka w'ibihumbi 2013 ko imigenderanire yabo yapfuye ico gihe. Destino yemeza ko ubwo butumwa bavuga hari bo babukoze nk'uko basanzwe baravyize kubeshera abantu bakabashira ko ubutumwa batigeze bandika. Destino yagirije General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ko yari yaragerageje kumwica inshuro nyinshi no kumukuza mu kazi bikanga. Destino afata ko ivyo yagirizwa ari Emmanuel Ndayiziga yabipfundikanije mu ntumbero yo kumukorera ikibi. Ako kanya niho Destino yaca amenyeshwa icaha gishasha gitandukanye n'ico kumena amabanga y'akazi. Ubu yagirizwa kompro kwifatanya n'abandi mu ntumbero yo gusenyura inzego z'igihugu. Destino yavuze ko bitumvikana ingene bamusaba kuburana icaha gishasha amenyeye ngaho kitigeze kija mu mutahe assignation. Sentare yasavye parake ko yokora assignation nshasha maze Destino aheze aburane uno munsi icaha gishasha. Ibindi bijanye n'ivyavuzwe na Destino tuzobigarukako mu nkuru yo hanyuma. Ababuranyi bandi ntibatahura ingene baburanishwa ibitandukanye n'ivyo basambishijweko. Sentare yarumvirije abashoferi babiri ba General Bunyoni, abapolisi Didase na Isaac. Bose bagirizwa ko bari basangiye umugambi na Bunyoni. Parake igafatira ku kuba baramuhungishije. Bose bishuye ko bajanye Bunyoni mu bibanza yaba abasavye ko ariko kazi bari basanzwe bajejwe. Baranabajije ingene boba baranyonze imodoka imwe ari babiri. Parake ica imenyesha ko umwe wese afise ikibanza yagejejemwo Bunyoni, uwundi agaca amukura ngaho akamujana ahandi kugeza ku nzu ya Bunyoni iri muri quartier France. Abo bapolisi bose bibukije ko hari abantu bato cane ko ata mugambi bosangira na General. Icatangaje abo bapolisi nuko igihe bafatwa bajanywe kwa General Emmanuel Ndayiziga bakabazwa iyo Bunyoni yanyegeje amafaranga. Ubu rero ntibumva ingene bageze imbere ya sentare babazwa ikindi caha ataho gihuriye n'ivyo basambishijweko. Baributsa ko kaporale atoshobora kumenya iyo General anyegeza amahera. Bibutsa kandi ko akazi igipolisi cari cabashinze kwari ukunguruza General Bunyoni. Uwundi yaburanishijwe ni Kome Niyonsaba yari ajejwe inyubako za Bunyoni. Uyu nawe nyene yagirijwe ko yagiye kunyegeza Bunyoni amugurira amakarite simu mashasha. Yongera aramanyagura karite simu ziwe bwite. Kubw'ivyo Kome Niyonsaba yagirizwa ko nawe nyene yarasangiye umugambi na Bunyoni. Kome yavuze ko nawe nyene bamuhinduriye icaha kuko muri documentation yasambishijwe abazwa aho yubatse ububiko budasanzwe bw'amafaranga ya Bunyoni coffre-fort. Kome yaravuze ko yaje kwa Bunyoni inzu yaramaze kubakwa ko ata kinini ayiziko kuko yari umu engineer agira gatatu. Uwa mbere yari yarapfuye, uwa kabiri yari yarahunze. Ku bijanye no guhungisha Bunyoni, Kome yavuze ko Bunyoni yamusavye ko yomwunguruza nk'uko yarasanzwe abimusaba. Kome yakuye Bunyoni mu nzu yiwe iri muri quartier France aca amujana kwa muramu we ku Mubone. Kubwiwe nta caha kirimwo mu kunguruza umukoresha wawe. Uwa nyuma yabajijwe ni umukuru w'umutumba wa Mubone yitwa Melkiade. Melkiade yavuze ko we hari uwamubwiye ku mugoroba ko Bunyoni araye ku Mubone. Araja kumuraba aramubona aca amwandika mu gitabo bashiramwo abashitsi baraye kuri uwo mutumba. Melkiade akaba avuga ko haciye iminsi 4 ariho yumva ko Bunyoni ariko araronderwa, nawe aca amenyesha uwutwara igipolisi muri komine aho Bunyoni ari. Ni gutyo Bunyoni yahavuye afatwa. Parake yo yagiriza Melkiade ko abesha ko ivyo kunyegera kwa Bunyoni yari abizi neza ko yabigizemwo uruhara. Urubanza rutateguwe neza. Emmanuel Ndayiziga yashatse gutona aca yica amatohoza.
Muri rusangi urubanza rwa Bunyoni ruboneka ko rutateguwe neza, parake iragiriza abantu batandukanye ata vyemezo itanze, hamwe hamwe n'icaha ibashirako ntikiboneka. Umupolisi yunguruje uwo ajejwe aba akoze icaha citwa gute? Umukozi w'umuntu iyo amwunguruje aba akoze icaha citwa gute? Twarabajije abategetsi batandukanye ingene urubanza ruhambaye nk'uru rwateguwe minenerwe nk'uko biriko biraboneka. Amasoko yacu mu butegetsi akaba avuga ko General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yisangije iyi dosiye mu ntumbero yo guca amanota ku mukuru w'igihugu. Emmanuel Ndayiziga ntiyigeze asangira iyi dosiye n'abamutwara. Intumbero yiwe yari iyo kuba umwizigirwa adasanzwe wa Perezida Ndayishimiye, maze akigizayo Alfredi Innocent Museremu yari atonye cane mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Bose bavuga ko umukuru w'iperereza General Major Ildefonsi Habarurema yahishijwe ibijanye n'iyi dosiye. Abandi bajenerali bamaze kubona ibiriko biraba barimanye amakuru bafise. Ni gutyo n'amakuru asanzwe azwi n'abandi benshi cane biboneka ko parake atayo ifise. Perezida Ndayishimiye arakwiriye kwibaza ikibazo kimwe gihambaye: vyagenze gute ngo uwaburiye Bunyoni abe ariwe arongoye amatohoza ya Bunyoni? Dosiye y'urubanza rwa Bunyoni iriko irafukura rwose ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye mu kwerekana ko asa n'uwuri wenyene. Biraboneka ko Ndayishimiye aronka amakuru make cane mu gihe musi yiwe hariko habera izindi ntambara atazi. Mu nkuru yo hanyuma turabaha uko General Bunyoni yaburanye icaha co gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere. Utegerezwa gusa nyene kubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo subscribe canke s'abone bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza.